gute umukobwa ameze gute umukobwa afise amahera je ndamukunda azi kurondera apana babandi b'abasilayi queen bishinga gusiga inzara gusa baba bashaka bategemeye umuhungu kila kintu cyose ega natwe turaruha wangu turaruha umukobwa mwiza nujya arondera nawe ukarondera Mistaria ari mu rukundo none jewe nkuko bisanzwe turi kuri K90 TV televiziyo igwa icyizere kugira wikanye impano yawe nkuko bisanzwe kuri microphone ni Guy Bienfait Customs nkuko bisanzwe turafise umutumire wacu nasundi nkuko mubona ni Mr Lee asanzwe ari muri management ya JC Production ari muri management mwe na Roriro nundi mukobwa yitwa Alice Nio turaza kuyagisha byinshi nawe wumve yaga ku muziki wiwe yumve ibyashikiriza ku muziki rusangi mu Burundi ukabutagira subscribe uzokame ubona ibiganiro byacu misi yose tukuramutse yari sawa muraho ego ari mbona umeze neza ndashima kabisa ni pole gusa turivyura je navuze izina yitwa Mr Lee apare ya Mr Lee ni gahindi izina ryo ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Irakoze Lieve muganira irya nyene Mr Lee nacinda rya abbreviation cangira Mr Lee kama rero Mr Lee benshi ntibagiye barakumenya cyane ko twavuye ko uri muri generation shasha mu muziki wa iwacu mu Burundi eske muziki wa utanguye ryari niki catumye woja muri music ko tusanzwe tuzi bamwe bavuga ngo muziki nturiha ibi eske niki catumye nawe wumva woza muri music kandi wumva ama commentaire nkaya icatumye je natanguye natanguye ndi umudansere rero kujya kuntu natamba imiziki y'abandi harageze igihe nanje numva uburoho yuko no kwiririmbira gwanje nka witambira nico catumye ntangura kuririmba nico byavuye muri dance ego ama rero urashise muri JC Production barakwizeye eske ni cyayi kintu waravye kuri kugira gushe muri JC Production mbo JC no vuga ngo nuko nzi kuririmba cyane kurusha abandi ndibaza chance zibaho rya ni chance na ronse vraiment ndibaza mugani bikogwa birimwo tutarandiriye ni cyayi kintu management manze kugufasha kuva uyishitsemo ni cyayi kintu yobara hinduye mu buzima bwawe ikintu yobara hinduye nuko ubu nkora audio video kandi clip ziri ku gwego nico kintu mbona yahinduye kuri je ko keri rya mbere ntarinja muri management ya JC naho ndirimba audio razi ko ataho yogera ata video ifise ata promotion bamfasha byinshi barampromotinga bansorera video zimeze neza ivyo mu bintu bituma niyumva yuko ndi fier sana cyo bagufasha mu buzima busanzwe cyo cyahindutse mu buzima busanzwe cyo bamfasha wapare gukora ibikorwa ubukeneye nawe kwitera imbere cyo bamfasha ndarya nkaryama fresh ndashima vraiment ego okay hamwe none we misango mije umanze gushika muri JC Production twazikora igikorwa cyawe kimwe twite ikindi gikorwa cyawe ryari oya si kimwe ni bibiri maze gusohora indirimbo yitwa Weekend Mood n'indi yitwa Njugumizi so bataragushira ku mugaragaro oya niba bwanshire ku mugaragaro muga ibikorwa maze kuhakorera hajya ni bibiri muga haracyariyo ibindi byinshi nk'ubu next week nzosohora indirimbo kandi yitwa Binkolela nziza sana audio video oya ni featuring na Tiland sinzi kumuzi ego ni featuring niwe nkawe uri muri bimwe n'umwe mu twebwe mu legend yo muziki Burundi nka Roriro ni cyayi kintu maze kwigira kuri Roriro nigishije vyinshi kuri Roriro kuko n'umuntu akunda akazi arituma sana ebana n'umuntu hadashobora guhera n'indwi yose ataririmbye umuziki ivyo bintu byaranyigishije nanje gukora muri rya speed yiwe honye n'ubu mfise imiziki ishika irarenga album 14 imiziki 14 kuva ninje hajya muri JC maze kubona ukuntu ujya mutipa akora nanje naco nongereza ko speed canangura gukora kuri ujya muvuduko nyene ebana ubu ndabona ibintu biko bigenda neza umunsi natanguye gusohora ndibaza nta mustyle numwe azosuya kandi gusohora bose bazoca baja pembeni kwanza okay mwumvise umusaza uza gusohora ebana guca mupowisha kwanza hama none wewe twaragiye turabona ibintu ugenda uravuga kuko ibintu bigenda kuvuga ko byinshi yuko wewe abadadara gupfira byataye bage turabona bamwe bavuga ati ngo bagimba biyahure eske wewe uravye image nk'iyo uri umustar eske ubona bigenda guta abakobwa bapfe kubera wewe wo mukundana ngo wamuhevye cyangwa wabonye uteye imbere uvuga ati reka ndagushiye pembeni oya suko ndibaza na maraso meza ku bantu ko je nganira neza n'abantu bose je sinzi ico ndabaha atari kuyayagisha tu nta kindi umukobwa ameze gute je umukobwa afise amahera je ndamukunda
azi kurondera azi kurondera apana babandi b'abasilayi queen bishinga gusiga inzara gusa baba bashaka bategemeye umuhungu kila kintu cyose ega natwe turaruha wangu turaruha umukobwa mwiza nujya arondera nawe ukarondera ugize ingorane akagufasha niwe nikundira jeyo okay none wewe nka Mr. Lee nuwahe muntu mudashaka kugendana mu buzima bwawe umuhungu cyangwa umukobwa umuntu tudasangiye ivyumviro ndushaka kugendana ko munasanga ivyumviro bitandukanye usanga ivyumviro ugati jewe uyu oya hari umuntu usanga adafise ivyumviro vyo no kukubwira ahantu hari ububari buvumye ahantu yabonye umukobwa mwiza yani ibintu byo kuguma mukonsoma oya wose umugenzi je nkunda wa mugenzi azana business tugire cyangwa uko kugira dutera imbere twese niyo nkunda okay Mr. Lee ari mu rukundo none jewe ego ndi mu rukundo oya sino muvuga ubunteranije ubise idore oya sino wanda guteranije wazi gituma ndabikubajije eske abadada benshi kwanza naho urubibona abadada benshi baravuga ati aba star kuri no star sagifite abademu benshi mugabo uvuze bamufise si ari umwe wogira isoni zi oya hari benshi bankunda sana mugabo maze kuvuga ko none nabajya noca ndabatakaza ndabashaka bose none banyiriye bawo bishakira idemu 50 gusa igihumbi mbe nka Salomo we yarafise abakobwa amajana 999 habuze umwe kwiza igihumbi okay tugiye kuvuga si gutata abakobwa ese noye mukobwa yaza akakubwiye yuko agukunda bizikundwa na benshi akavuga ati umukobwa sindamwemera yo bameze gute waje bama babimbwiye sana ko bankunda gute kubwa nakubwiye je nta mukobwa nogaya kiretse udafise amahera wapi nacombye ukire amahera agira amahera zaraguha wewe oya sukuma dufashanye kuko mu buzima habaye gufashana nanje no muha yo mfise business ugakora business man business irakeneye mu buzima yego okay none wavuze ufise amahera umukene mbwa agukunda ntimujyana oya kunkunda bama babimbye ko bankunda nisha bisiguye ko ca dukundana oya hari umuntu abagukunda ukuntu uririmba agukunda ukuntu wambara agukunda ukuntu wimereye akunda ukuntu uvuga rero gukunda kuri kwinshi wewe ubona rero nagukundira iki cyane jewe bankundira byose uko oya nka example mbahagiye byose ati jewe je nkaze kuri byose arikunda kuza kenshi ahubwo gakina bakunda gukimbya ko bakinkundiye nigiki oya je bakunda kumbye ko bankunda tu ko yazintu byinshi twavuze ku muziki wawe eske none tubarose ku muziki wawe nawe eske muziki wawe ubona iterambere ryawe ukuragira mu muziki n'irya twunda rigira bien kandi aho ngeze ubu ndashima vraiment kumenya iterambere ryanje ni gukora ajya ama video meza je yaranshimisha kuko kera je nta video nakora nziza nkazijya ndiko ndakora ubu kuri je ni iterambere rinini kandi hari ibindi bintu bikiri ansokre muzomenya vuba amakolabo manini sana imiziki iri ku gwego sinobivugira ngaho muzobibona izoba ari iterambere kuri jewe okay tugushimira akajambo kanyuma ku bafanzi bawe ko badukurikira bo ico nababwira abafanzi banje babandanye basapotinga ngiye kuba kubitira ibibombe imiziki myiza sana yego okay ne tugiye tuzona amakolabo yawe n'abarinzi bo hanze canke tuzoguma dukona amakolabo yawe nabo ngahanye mu Burundi bo bakubwira imbere yo kuja hanze ubanza kwanza guheza iwanje ubanza kwanza mere ngaha nkore kolabo nabo ngaha kuko barashoboye sana kandi sana yego hama mejeje aha toca njabuka okay tugushimiye rero wadukurikiranye twayaze byinshi na Mr. Lee twayaze kuby'urukundo rwiwe amise no amutipa avuga ati je umukobwa umwe nidushoborana umva aramena aratwika ama rero wakurikiranye ikiganiro uburamanye musupportinga uje kuri YouTube urabe ndimo ziwe hama natwe ucugira subscribe na ikindi gihe ciao ciao